urayibuka niyo yatumye kuri uno mugoroba uhagarika bya bindi kugira ngo wibuke ineza y'Imana. Amena. Sibyo none ni ineza y'Imana, wibuka aho yagukuye, wibuka ibyo yagukoreye. Amen. Kaca bikunda ukaza. Sibyo none no kuba wibutse ineza y'Imana. Aha ndazi umuntu wese arafise ibyo yibuka. Aha ndazi umuntu wese arafise aho Imana yagize yamukuye. Je ndafise aho Imana yankuye. Sibyo none irafise aho yagukuye kandi nanjye irafise aho yankuye. Sibyo none rero turamaze kumva ibitari bike. Sibyo none turamaze kumva amajambo y'Imana atubwira yuko mubari mwisi ataki. Ya n'indirimbo ya 68 kiretse uwageze uwejejwe. Amen. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo utejejwe ntazorabika. Mbega kwezwa ni vyiza. Twezwa niki n'amaraso, twezwa niki n'ijambo. Umukozi w'Imana ashobora kukwatura amaraso ya Yesu agirira akwezi. Sibyo none nani twezwa n'ijambo. Amen. Vyiza Imana izokwibukira. Erega umuntu aragira ibintu abantu bashobora kumwibukira, kandi n'Imana irashobora kwibuka umuntu kubw'ibikorwa imuzi. Yesu nashimwe. Amen. Nani hari n'umwe adafise ibikorwa. Yesu nahabwe icubahiro. Iryo niryo jambo tugomba tuvugane ko yongera kuyo tumaze kumva kugira ibikorwa vyiza Imana izokwibukira. Amen. Ko wagiriwe ubuntu ugacungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, mu bacunguka burimo ko wagiriwe ubuntu ugahabwa agakiza, urakwiye kugira ibikorwa byinshi kandi byiza Imana izokwibukira. Sibyo none ibikorwa biravuga, ibikorwa by'umuntu biravuga, ibikorwa biravuga. Yesu ahabwa icubahiro. Ibikorwa biravuga, birashobora kuvugira umuntu. Amen. Agakira kubera iki? Ibikorwa byiwe. Atuye umuntu uyu muntu turamuzi uyu turazi ibikorwa byiwe. Yesu nashimwe. Ugasanga bari kuradenderezwa kubera ibikorwa bakuziko, kubera uko bakuzi urakize kubera iki? Ibikorwa byawe. Imana ihabwa icubahiro. Ibikorwa rero by'umuntu birashobora kumuvugira. Sibyo none kandi no ku Mana birakuvugira, kandi no ku bantu birashobora kukuvugira kubw'ibikorwa byawe. Haleluya. Amen. Ibikorwa byiza umuntu akagira ibikorwa. Yesu nashimwe. Umuntu w'Imana yakijijwe nakwiye kuba umunebwe, akwiye kuba umuntu w'umunyamwete. Kandi Bibiliya ivuga ngo umunyamwete ntazokorera abantu banyarucari, ariko azokorera abami n'abagize n'abahamba. Uba ahantu rero uri umunyamwete. Tugomba dusome amajambo y'Imana. Duhere muri iki gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Dusome muri iki gice cya 38 dushikane umurongo, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'indwi. Ndanze amajambo ivango Hezekiya yongerwa iyindi myaka yo kugira namaze gushikayo. Turanyarutse, murabona ko ari ku mugoroba. Havuga ngo muri iyo minsi Hezekiya aragwara agira hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi amuzako aramubwira ati uku niko Uhoraho avuze, tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagigira. Maze Hezekiya arahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati
tegera uhoraho we niwibuke ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe. ariko yibutse iki? icambere niki? n'umutima utunganye. ikigira kabiri nkakora iki? ibyo ubona ko ari byiza, nagira n'ibyo abona yuko ari byiza. Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'uhoraho rishika kuri Yesaya riti genda ubarire Hezekiya uku niko uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi avuze ngo yumvise ukugirante ugusenga kwawe, abonye niki n'amosozi yawe, ku minsi yawe yongewe ko imyaka 15, kandi azokurokorana n'iki gisagara agukure mu maboko y'umwami wa Ashuri, kandi azozigama iki gisagara. Muvuge ku murongo w'indwi hatavuga ngo iki nico kimenyetso aguhaye cemeza yuko azoshitsa ico agize, ico avuze. Imana ihabwe ubu Hezekiya yari umwami. usomye Bibiliya hariho abami bagiye bakora ibintu atari byiza ku ngoma zabo, ugasanga ibikorwa byabo ntibyari byiza. Yesu nashimwe. ariko uyu Hezekiya agira ibikorwa byiza, ashobora kwibutsa iki? Imana. Yesu nahagucura. Mbega umukizwa arakwiye kugira ibikorwa byiza? arakwiye kugira ibikorwa byiza. Kera icaranga umukizwa yari umwizigirwa, yari umugwaneza, yakora ibikorwa by'ubuntu. Yesu nahabwa icubahiro. Ivyo nivyo vyaranga umukizwa, sivyo none? Yarangwa n'ibikorwa byiza, sivyo none? Ivyo nivyo vyaranga umuntu yagize yakijije, yaba yarahindutse. Namba yahora ari mboregwa, namba yahora atukana, namba yahora agwana, none byaca bihinduka, sivyo none? Kandi niko byari bikwiye kugira kumera. Amen. Niko byari bikwiye kumera, umuntu agahinduka, bikamenyekana yuko yagize yakijijwe, akagira ibikorwa byiza. Rero Hezekiya tubona ngo amaze kugwara, kandi abantu baragwara, sivyo none? Ugasanga bageze kure, hamwe bihebura ati turagiriye kugira gupfa. Agwaye rero ageze kure, Imana ituma uvugishwa n'Imana Yesaya iramubara ati genda ushikire umwami Hezekiya umubare uti tunganye. Amen. Girane tunganye. Yesu nashimwe. Abikunda iragira. Yesu nahabwa icubahiro. Naco nzokora nibiye akabanga abasavyi banje bamborogera rya umurango no mwije tunganya, kuko ugiye kugira gupfa utagikize utagikira. Amen. Rega gupfa, urumva gupfa niyo nzira, mugabo gupfa umuntu yo kubona ati ngo upfe, ariko nawe yavuze ati jewe nagomba yuko nopfa kugira nigire mwijuru, bijya ntivyokoroha. Yesu nashimwe. Arega urupfu rurateye ubwoba, turi kumwe? urupfu rurateye ubwoba. Hezekiya amaze kumva umukozi w'Imana amubariye y'amajambo ati tunganya, kuko ugiye gupfa utagikira, aterwa n'ubwoba. Yesu nashimwe. none ni rwari urupfu. Wumvise ko utagikira ugiye gupfa, yari yizeye ngira yarafise iti muntu burya naho nahagwara agumana ivyizigiro. Rega gupfa birateye ubwoba, agumana ivyizigiro, apfa atabizi. Yesu nashimwe. Rega apfa atabizi, agumana ivyizigiro yuko azogira azokira. Yesu ahabwa icubahiro. None nguyu umukozi w'Imana araje aramubwira ati Imana intumye tunganya ibyawe ntugikira, ugiye gupfa. Tunganya neza, ugiye gupfa. Atebwa n'ubwoba, aca rero ahindukiriza amaso ku rusika ararira cane, ararira.
ati ngira nibutse Imana ibyo nayikoreye ndabe ko yonyongera iyindi minsi yo kubaho. Yesu nashimwe. Amen. Yarabizi ibintu yibutse iki Imana. Yo ndabipfurije kugira ibintu. Amina. Kugira ibintu umuntu ashobora kwibutsa Imana yo mu ijuru ibyumvise ikavuga bikayikora ku mutima wayo akavuga ati n'iby'ukuri uvuze ko. Amen. Amen. Umuntu akagira ibintu ashobora kugira kwibutsa Imana. Arasenga ararira cyane aravuga ati Imana ego uravuze yuko ntakikira ntunganye ibintu byawe ariko nagira ndakwibutse ibuka Mana naho biruko wibuke mu bikorwa byanje nakoze yuko nakoze ibyo ubona yuko ari byiza. Amen. Yuko ubona ari byiza. Amen. N'umutima ugize utunganye. Amen. N'umutima ugize utunganye. Ewe kugira umutima utunganye. Ndabipfurije kugira umutima utunganye. Nicyo cyonyine Imana. Ico kintu cyarakoze ku mutima w'Imana. Bituma Imana iri mu ijuru ivuga ati nebyukuri arantsinda. Erega hari igihe umuntu aburanye Imana akagira akayitsinda. Yesu nashimwe akayitsinda. Amen. Amen. Ntakora ibyo ubona yuko ari byiza n'umutima utunganye. Haleluya. Imana iri mu ijuru irabyumva. Erega ariko baraganira nani yari karase nanagusenga se kuvugana n'Imana. Erega yari karayibarira yibukama naho biruko naho vuze ko ntagikira yibuka nakora ibikorwa byiza kandi byinshi kandi n'umutima ugize ewe gukora ibikorwa byinshi kandi byiza n'umutima ugize. Amen. Kugira ibikorwa byiza byiza kandi byinshi ukabikorana n'umutima ugize. Erega niyo abantu usanga bafise ibikorwa byinshi ariko ibyo bikorwa bakabigira bakabikora ata mutima utunganye bafise. Ibyo ngo rero ibyo bizosha ariko ibikorwa byacu ibikorwa bakoranye n'umutima utunganye ibyo nibyo bizokuvugira. Ibyo bizokuvugira ibyo bizoca mu muriro birengane nibyo bizokuvugira. Muvuge muti amen. Imana iri mu ijuru ndavuga ati n'iby'ukuri uvuze koko kiratuma umukozi wa Yesaya ati subira inyuma numvise ugusenga kwanjye kwa Hezekiya numvise ugusenga kwiwe subira inyuma numvise amasengesho yiwe numvise ingene nambariye hari ibintu anyibukije none rero genda umubarire uti yumvise ugusenga kwawe yabonye n'amarira yawe. Amen. Arakongeye iminsi yo kubaho arakongeye imyaka 15. Haleluya. Ari imyaka umuntu yongerwa kuko hari igihe Imana ibona ati uyu muntu kabisa reka ndamwongereye imyaka yongerwa iyo myaka 15 kuko hari ibyo yibukije Imana aca yongerwa imyaka ingahe 15 yo kuba. Yesu nahabwa icubahiro kuko hari ibintu yibukije Imana. Urakwiye kugira ibikorwa byiza ukabikorana ego n'umutima ugize utungane. Ibyo nibyo umuntu ashobora kwibutsa akibutsa Imana kuko urashobora gushika ahantu uvuga uti Imana niwibuke ahantu niwibuke ibyo naba naragukoreye niwibuke ibikorwa byiza naba nagize naragukoreye. Ndabona ahantu sishobora kugira kuhava ndabona ndi imbere y'iki y'urupfu sishobora kuharenga ugasenga iryo sengesho Imana iri mu ijuru yumvira rimwe byose. Amen. Haleluya.
turi kumwe harimwe byose kaca ibyumvira mu ijuru ikakigira ikaca igutabara. turabayanda amajambo y'Imana twavuze ko turi ku ijambo rivuga kugira ibikorwa ego byinshi kandi byiza kandi ushobora kwibutsa Imana, sibyo none? Abe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ndayibutse ineza wangiriye, ndayibutse ineza wangiriye, ndayibutse ineza wangiriye, ndayibutse 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 ineza wangiriye, ndayibutse 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 ineza wangiriye, ndayibutse. igice c'icenda ku murongo wa 36 inzanzi y'amajambo ivuga ngo Petero azura Tabita. mwamaze gushikayo havuga kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Duruka. uwo mugore yari n'ibikorwa bibi cyangwa byiza kandi bigirize byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. muri iyo minsi aragwara, amaze kuhagira ikiziga gishira mu cyumba cyo hejuru mu igorofa, kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari amutumako abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arahaguruka ajana nabo, ashitseyo bamujana muri iyo gorofa. abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amakanzu n'imitamana Doruka yajishe akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arafukama aragira arasenga, maze ahindukirira umuvyeyi ati Tabita byuka. arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara, amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. muvuge muti amen. 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 uyu nawe yitwa Tabita, risobanurwa ngo Duruka. uyu tumaze kubona ko nawe yari afise ibikorwa byinshi kandi byiza. Amen. ewe kugira ibikorwa byinshi kandi ibikorwa ngo ibikorwa dukora nibyo bizotubera iki? Imyambaro. Yesu nashimwe. nibyo bizotubera imyambaro. Doruka rero nawe aragwara nk'uko Hezekiya yagize, yagwaye. Yesu nashimwe. Rega iyo umuntu agwaye ni witega gukira cyangwa kugira gupfa, sibyo none? Amen. Amen. witega gukira cyangwa gupfa. Muririmbyi niwe yavuze ngo hari indwara zananiye muganga, zizanire Yesu niwazikiza. hari indwara shyiramo ingoga, indwara mbi, hari indwara zananiye muganga, kuraguza indwara mbi, hari indwara zananiye muganga, gusakuza indwara mbi, hari indwara zananiye muganga, ubwibone indwara mbi, hari indwara zananiye muganga, hari indwara we, hari indwara zananiye muganga, zizanira Yesu niwazikiza. hari indwara zananiye muganga, kubonerwa indwara mbi, hari indwara zananiye muganga, ubusambanyi indwara mbi, hari indwara zananiye muganga, idaha indwara mbi, hari indwara zananiye muganga, hari indwara hari indwara zananiye muganga,
Akira Yesu niwazikiza, hadi indwara zananiye abaganga. Amen. Hari indwara zananiye abaganga. Iyo umuntu ativuje, amena, aragira arapfa. Yesu nadufashe. Iyo umuntu ativuje aragira arapfa. Hari indwara zananiye abaganga. Muririmbye cyavuga nzizanire Yesu niwagira azivuza. Amena. Nibazikiza, nibazivura. Hari indwara abaganga badashoboye, ariko nzizaniye Yesu aragira arazikiza. Uraro tabita n'abaragira aragwara. Yesu nahabwa icubahiro. Sinzi ko yarose umuganga, sinzi ko yamubutse. Amen. Kumbura bari kumuvura yari kure. Nimwumva yuko Petero atari hafi. Yesu nashimwe. Ntiyari hafi. Kumbura yaba ntiyari kugirana, ntiyari gupfa. Kumwe bashiki ba Lazaro babarira Yesu ati yuba hafi. Musaza wacu ntiyari kugira, ntiyari gupfa. Amen. Hama uyu rero tubonye ngo Doroka yari afise ibikorwa byinshi kandi byiza. Icambere ngo n'ubuntu bwinshi yagira yewe kugira ubuntu. Umuntu kugira ubuntu ni igikorwa ukoreye umuntu utavuga ngo